Igihe cyose uzoba wibaza ko atanzira ihari, wubahutse ugatera intambwe imwe gusa yo kugerageza, inyishu yamaho. Ariko hari ikiguzi ugomba kuriha, c'amahitamo ya mbere agoye mu buzima. Kuri uyu munsi, umuvyeyi yategetse umukobwa wiwe w'imyaka 16 kuja ku muganga ajejwe gukurikirana amagara y'abavyeyi bibungenze. Umuganga yumvise impamvu bamwitoye, vyamutangaje cane. Iyi ni inkuru ya Katia, ubuzima bwiwe bwagarukiye ku nkombe. Muganga nje kubitura. Nenzanye umukobwa wanje kugira mu musuzume. Umukobwa wanyu ari tumusuzume iki? Ho hagwaye gute? Ari ngahanze twazananye. Bisanzwe muganga biragoye kuvuga ukuntu bimeze. Nabonye dukingirizo mu nzu yanje. Rero nifuzaga kumenya nyenetwo hagati y'umugabo wanje canke umwana wanje. Ivyo duhuriye navyo. Akazi kanje nikaje n'ibintu z'udukingirizo. Ya. Nifuzaga gusa ko bamupimira nkamenya neza nimba umwana wanje akiri umwigeme canke vyararangiye. Muvyeyi, ivyo bintu siko bikorwa. Umwana wanyu nakiri muto, arafise akatika kamurengera. Bisaba ko mwarabiganiriye. Hoho waramubajije, mwarabiganiriyeko. Noneho nimba ubona umukobwa wanyu atigenze neza, waramwicije nk'umuvyeyi muraganira. Muganga, murafise abana? Yego, ndamufise umwana w'umuhungu. Ubikuye kuki? Urabizi neza umwana ariko araja mu bigero. Usanga agoye. Hari aho yadukana ingeso mbi kandi umuvyeyi yaramureze neza, akamuhindurira ntebereye umwana. Ariko abamaze kwigirwa ruguru, hari ukuntu bahinduka ku buryo nta kintu cyaba kikubwira vyoroshe. Ndakwinginze, shaka mundabira umwana wanje uko nameze, kugira amenye uko mbandanya ndamurera. Nimba ari uko bimeze, turashobora kumupima, mugabo manza kubimubaza. Murakoze muganga, reka ndamuhamagare. Brice. Mwiriwe. Mwiriwe. Imbere yazi. Brice. Cyo mukobwa nawe. Ndabikubwira ugira byo ngo iki. Ni mugenzi. Brice. Brice. Muganga, uyu ni wa mwana wanje
navyo nariko ndakubwira. Oh. Okay. Urashobora gutiza akanya nkamukorera consultation. Mbize rero mukobwa. Namubonye je gupimisha ko bukira umwigeme. Ikibazo ngenda kwa Joselyne. Bukira umwigeme. Muganga. Ushaka kuvuga iki? Umwigeme? Umwigeme bisigura iki? Ubona ko ndi umukobwa? Umwigeme bisigura umuntu atarabonana n'umugabo n'umusi n'umwe. Ni wa mukobwa we yarizigama. Muganga. Jewe. Nukuri byarashitse ndabikora. Nyuma ndamusuzuma. Ahubwo reka ngusaba. Ndakwingiza ntihagire ikintu na kimwe ubwira mama. Kuko yonyica. Okay. Ndabikwemereye. Ariko nashaka icyo ndagusaba. Sinzi nagiye gusa kubona n'umuhungu wanje n'umusi n'umwe. Niyo yifuza kumubonana, nuzo umwemerere. Yaba nawe, nibyo bigiye ushaka ko mubonana n'umusi n'umwe. Kuko uracari muto. Wowe kuje imyaka 16, nawe kuje imyaka 23. Bivuze ko ukiri muto. Uri kwitaho ivyigwa vyawe gusa. Yego ndabyemeye. Gusa ndasubiye kubasaba. Ntihagire ikintu na kimwe mubwira mama. Nzamukunda. Yego mukobwa. Ariko wumve ko uri kwitaho ivyigwa vyawe. Witaho ejo hawe heza. Ntiharagera gutangura kwiyumvira w'ivy'inkondo. Mbega witwa Katia nde? Katia igira neza. Virgo ni jambo rikoreshwa mu kiganga risigura ubusugi. Iryo jambo nyene niryo umuganga ajejwe gukurikirana abapfasoni bibungenze yandikiye umukobwa w'imyaka 16 Katia igira neza. Inyuma y'uko uwo mwana w'umukobwa azanywe na nyina gusuzumishwa amwiketse ko aja mu ngeso mbi. Icateye uyu muganga kubesha nuko yamenye ko uyu mukobwa ari umukunzi w'umuhungu wiwe. Akaba azi ko kenshi iyo basanze umwana w'umukobwa akiri muto yarononywe n'umuntu w'igitsina gabo bamusumvye imyaka, abavyeyi b'umukobwa baca baja kwitwara. Christa akaba azi neza ko ingendo y'umuhungu wiwe amategeko avuga ko iyo umuhungu akoze amabanga mpuzabitsina n'umwana atarakwiza imyaka 18 afungwa imyaka guhera kuri 25 kuduga. Niyo mpamvu Christa yahisemwo gukiza umuhungu wiwe muri ubwo buryo atitayeho ikiguzi bishobora kumutwara kurenga ibanga ry'ubuganga canke inkurikizi zavyo ku buzima bw'umugwayi. Marakoze. Mpamagarira umuvyeyi wawe. Blessy, ça va? Bonsoir, maman. Blessy, uriwe mu nzu umunsi wose ahantu hameze uko? Raba hano wicaye kuno hasi. Blessy, none ko ndavugisha. Ariko mama nawe va marindira gatoya. Uhengeye nyene film igeze ahantu hatese. Nuko cuguma uvuga. Izo nyishu zawe zitagindira amaze kuzirambika. Nkeneye kuvugana nawe vyihuta. Mama, please rindira gatoya film iherutse tuvugana.
nabwiye ko ngene kuvugana nawe byihutirwa. Mbwira. Ujya mukobwa nasanze gaho misiheze. Yitwa nde? None wowe wagutwaye iki? Ufise ikibazo nyabaki? Ufite n'imigenderanire nyabaki? None kubera iki imisi yose wowe ushaka kunyinjira mu buzima? Umaze kuryamana? None wowe bigutwaye iki? Okay, yitwa Katia. Birakinwaye nyene. Kuko mama we yamye ukazi wacu. Yamye kurabisha kujya mukobwa yigeze umugabo. Kandi nababeshi. Kwa yigeze ko nakumufita n'imigenderanire. Urazi kiguzi cyatumye ndakwigura wewe. None ushaka jewe nkora iki? Tushaka gukora sikindi. Kati imigenderanire yawe n'ijya mukobwa. Brice! Brice! Ariko kamani, umwana wa Maya atanyumvira, atanyubaha, mvuga niyumvirije, nzoraba ico azonzanira. Basi ho yamenye ko azokwitwara, ntazonzanira umugera wa sida. James, ndakeneye icyo tuvugana. Nta kibazo, no turashobora kuvugana. Sheri nkubwire, urazi ko nakubwiye ko natwaye Katia kwa muganga kurabisha yuko atarabonana n'umugabo. Inge ordonnance yiyo. Anitha, sa maze kubwira kangaye ko preservatif ziri mu nzu ntaziyo zavuye. Kandi atawundi mugore jewe mfise atari wewe. Reka shareka tuvugane. None dufate ko zijya preservatif zavuye. Iyo zavuye naho nzi. None dufatike. Si gwawe, si za Katia, si ziwanje. None zashitse mu nzu gute? Ivyo ntaco ndabiziko. James ndarambiwe nubwo buhehesi bwawe. Ariko shanda bitahura. Sinkiri inkumi. Hari abakobwa bakiri bato cyane kandi beza James. No. Urashobora guteka? Sinshobora gutekana. Niki wabuzi wanje? Wamburanye iki? Basimbwira umporeye. Nta na kimwe nakuburanye. Ariko kandi urankuriye imyaka 5. Ngirasha. Afise imyaka ingahe? Afise 20 canke 25. Uri kurafonda nta uhari. Je nta wundi muhabara mfise atari wewe. Mana yanje. Uyu mugabo ntacyo na kimwe ntamukoreye. Ndamukunda, ndamwubaha, ndamwitaho. Ibintu biko birasumbye ngo upfe. Ndumva ntashobora kuvyihanganira na gato. James,
Nuba twabanza guhagarika ivyo kubana hamwe nawe. Please. Ndagusabye mbese ndumva nashaka gusubira kukubona muri iyi nzu. Ariko wizeye umukobwa wawe gusumba jewe. Ariko nta kibazo. Ndakanje kurondera ahandi mba. Ndakubise mu nzu yawe. Mbere kanje gutora ibintu byanje. Uba hehe? Nane muganga. Adresse nje mwishakirira. Ni information ikenewe. Bakuri avenitezo. Nimero y'inzu? Numero 20. Ishure wigako? Lycée technique de la Plaine. Hama imbere ya vyose shaka ko tuganira. Uratahura ko ari ingingo ikomeye cyane, ko ari icaha kibi imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, kandi ushobora kuhasiga n'ubuzima. Muganga. Ndabizi kandi cyane. Ariko nandi mahita mu office. Kubw'ivyo ngenda kubwira mama wawe ibiriko biraba vyose, kuko ntushobora gukora ikintu nk'iki udafise umuntu wiba wari hafi yawe ukamubwiza ukuri. Atari uko ushobora kumwitelefonera. Muganga. Nibikenewe ko yamubwiye. Job kandi ndabimubwiriye. Fasha umwira mwina ndagose. Nibisiga ndabimubwira turi kumwe. Uratahura ko atari igikomere c'umubiri gusa, ushobora kuba n'igikomere co ku mutima. Hama ingaruka nazo urashobora kuba ari ryanya umutwaye imbanyi. Hama igitereko cawe naco urashobora kononekara. Ikindi naco urashobora kuva amaraso menshi bigatako ukahasiga ubuzima. Ndavyumva muganga. Kandi ari niyo mahitamo yadufise. Mbona atari ikibazo binteye. Mukobwa, amategeko ntanyemerera gukora ico caha. Ya imbere y'Imana, ya amategeko y'igihugu, ntavyo nemerewe. None ni yahe impamvu iri gutuma ushaka kwica uwo mwana? Sha, Jesse mbona no kuri cyo gukora. Sinkeneye kuba umupapa, ndacari muto Katia. Sinanaheza na kaminuza. De plus, nta n'uburyo mfise bwo gutunga umwana n'umugore jewe. Mvuge naguheza kaminuza. Mbabise ndakubaza. Urumvira ko nanje mfise imigambi y'ubuzima. Wowe muri kaminuza, tena secondaire nani ndaheza. Nazo ndamuse plaza ubuzima. Ubu kibazo gihari. Sici ndoto. Nico umwana wawe ari wowe wacu. Gusa ushobora kwirengagiza ko atandafise.
narasanye ndafise imbanya wowe urantaho ama nanje Katia nanje vuga gute hose nizera neza ko iyo ndawo office yoba ari iwanje sura umwana ni uwawe kandi urabizi ko ari wabaye uwa mbere nawe ntitugira ivy'akara Katia Verckys ndaza kuguha amahera ugende uyikoroze wowe wiyandikishije ahantu hashobora kuyikora ahubwo nyarutse tugende mama taraza ndaza shari byumvire byashitse ndasama umwana n'umugisha tumureka bera kandi nabyo nashobora utabifashije Katia ibi byose byabaye ku busamazi bwawe iyo udasamara iyo udakoresha ubwenge ntibyari kugenda nk'uko kandi nyarutse tugende mama taraza ngaho umva bro icara tuzi ufise ikibazo iki shandi mu bihe bitoroshe na gato Katia wo mukopine wanje ejo yambwiye ko afise inda yanje wow félicitations mon frère uzi ko abana ari amashurwe y'ubuzima félicitations kabisa wowe urakwije neza mu mutwe ubona jewe haragira ko mbase w'umuntu jewe fise 23 ans Katia nawe agira kwize 17 ans wowe ubona tw'abavyeyi hoho twamureresha iki bro ivyo mwari kuvyiyumvira mutaranakundana ikindi naco iyo umwana aje abaje il faut assumer rekana nizo filosofi zawe ico mbona uwo murondera Katia mukayaga mukaraba uko mubikemura jewe aho ngeze nta kindi atari kwikurayo Katia ni muto nanje naho nigejeje bro n'amashuri sindayaheza sa amwe ko butamukunda Katia aho hantu sinizera ko ashobora kuharokoka ikindi naco igitereko ciyo gishobora kononekara ntazigera asubira gusama imbanyi nimwe mu buzima bwiwe iciyongeye kuri ivyo nicaha imbere y'Imana na leta kandi kirahana ibyo ni ibyawe shara ahubwo ndakwisabira service murondere Katia umubwire ko ari ukwikurayo atayindi solution nimwe ihari kuko je nabimubwiye ntiyanyumviye mva Brice no gufasha ibindi bintu byose bishoboka ariko ico sishobora kugufasha ndakubonye iyo turiko tujya ikirori uri umugenzi ariko ngusabye kumfasha ucyungira nkuko Alan urakoze merci ndabonye umugenzi bwanje nawe Brice ndashobora kumurondera Katia tukabiyaga yes ndabona none ubundi niwe mugenzi
Injira nta kibazo. Urumva nagize akabazo. Imbere ya vyose nashaka kwanza kuvugana nawe. Hamanje kuraba Dr. Mukuru. Oh, ngira ndaguteze yo. Ikibazo gikomeye cyane. Muri kabini wanje haje umwana mukobwa akiri muto. Haciye ukwezi n'igice umwandikiye yuko ari sugi. Ari kipimo namukoreye. Basanze afise inda. Iri hagati y'indwi 14 na 16. Ivyo bisigura iki? Uwo mukobwa yitwa gute? Katia. Katia igira neza niko yitwa. Afite imyaka 16. Ubaye iki Christa? Umerewe nabi? No, c'est bon. Ni bizunguzungu byari bimfasha ariko biragiye. None umwana yizananye canke azanye n'umuvyeyi wiwe? Yari wenyene. Aracari wawe? Oya, yagiye. Hari kubera iki? Urumva turazanye n'abavyeyi biwe. Ndi nashaka ko tubiganirako. Ndakwisabira faveur. Imbere yuko ivyo bipimo ubishira muri Beste Boy. Jinzo menye ko ndavyikemurira. D'accord. Ego 14 tuzoba dushitse. Dutegerezwa gushika kare. Dushike kare kugira dutahe kare. Sine kuryama hanze no munsi. Ukibwire n'abandi. Please. Komba urazi ko nkanze ariko. Katia wari bungenze. Nizire ko bitegura kuba umuvyeyi. Uwo mwana si wanje mama. Kuko je na Katia niduherukanye. Ndakubwiye nk'umuvyeyi kugira turace gukemura. None nabinyishuza gukuranyishura. Mama haheze indwi yose je na Katia tubonana. None iyo ndaho uvuga yo bivuye. Iyo ndikuvuga ni nyabaki. Inda ya Katia ikuje indwi 16. Zizo gushaka kwigovya navyo nivyo wakumenya. Beho uri ko kuje 16 ans. Uri gukora mu minere? Ndagusabye ibintu bindekere. Bindekere je nzovyikemurira. Warabikemuye narabibonye. Kandi mwibutse ko muri n'urugo si utanga decision ya nyuma. Ninje shiraho igikenewe ku nyungu z'umuryango wanje. Mbeho uri ukabavyeyi bakasi yakwitwarira byo kugeza. Mama nagusavye ubindekire nzovyikemurira. Breeze. Nimvirize rero neza abakobwa. Impamvu nabasigaje ngaha mu ishuri mwenyene nuko muganga Christa ajejwe gukurikirana amagara y'abavyeyi n'ibibondo afise icigwa agomba bahe kijanye n'ingwara zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina hamwe n'ibijanye n'isuku ryo mu bihimba vy'irondoka. Ni karibu rero muganga umwanya ni kwawe. Ego murakoze muyobozi. Hama muri kino gihe ca none turafise ukuntu gwaruka asigaye gwitwara ukuntu kutari sawa ugasanga umukobwa atanguye gukora imibonano mpuzabitsina akiri muto. Kubera kubikora kutamenya ugasanga vyononye kazoza kiwe. Muganga twigwa abakobwa bacu ivyo navyo bafise mu mutwe. Ibintu bafise mu mutwe ni bijanye n'ivyigwa no kuvuga ishuri hamwe n'indoto zabo. Oh ni vyiza ariko akenshi benshi babitangura bakiri bato ugasanga kubera ko kutamenya bakabikora ugasanga imbere yabo barahishe ugasanga amashuri arahagaze
ugasanga ubuzima bwabo burahagaze ugasanga na vision bakigira mu buzima bwabo akarorero mwa urifuza kubiki noheza amashuri jewe indoto zanje nizo kwitwara ibijanye n'iterambere ry'umukenyezi mu Burundi. Oh wow, namwe murifuza kubiki? Nande ndifuza kuba umudoktor akomeye mu Burundi. Okay, ni vyiza ariko ni mu gihe udatwaye inda, ni mu gihe witwaye neza, kuko umaze gutwara inda usigara wiyumvira amata y'umwana na pampers y'umwana, kakazuza kawe kaba karahagaze. Namwe murifuza kubiki? Nanje nifuza kuzoba ndafasha abantu aho nikora. Oh, okay. Hama namwe murifuza kubiki? Ikuremwe ubwo buvuge nana kimwe. Katia. Mwihoze nacu, mwihorere. Nuko murantunga gato. Katia, tugomba kuvugana. Dufisa tuvugana. Iyo mbaho sinari kuvuga kuko byose ndabizi. Ndazi ko waje no kwa muganga gusaba rendez-vous yo koroza inda. Naremba cyose mubizi. Kweri kimwaje ngaha. Mushaka kwiga. Katia, ndumva impamvu kurambira amajambo. Kuko ndazi ibihurimwo biragukomereye. Ariko ugomba kumenya ko byose bizohera kandi n'ingoga kandi bikagenda neza. Kandi bigahera tangwara bigusigiye. Nugira ikibazo byose nzobikora. Ariko hari icyo nshaka gufasha. Nuko uzobigira ibanga. Ntihagire n'umwe azobimenya. Biratahuritse. Ubusubwa bw'umungu wa Nimpagaritse. Nimba ari iki, humura n'ukuri. Kuko ari umuntu umwe ndabibwira. Ikindi naco murashobora kugenda. Okay, ndashaka kugenda. Ariko umenye ko ikibazo ari cyawe kandi muza kugumana. Ukwiye kuvyumvira ko neza. Beka cheka man. Ibintu nzobigira gute? Choma bigahera. Norinda fana subire kuryamana n'umuhungu naroba kwanje. Sha abangu narababonye. Ubu je ndi mu ntambara ariko we ari mu mahoro. Ndi mukobwa yasoze ndondigisha no wa. Katia igira neza n'ikuyitwa. Mwigeme mwiza cyane kandi aciye ubwenge. Akunda ikigo ca biology. Kubisanzwe yiga neza cyane. Ariko muri no minsi yahindutse asigaye asiba ku ishuri n'amatrava nagiye atangira kugira. Ngo niba bari mu rukundo ko nzari rubagora. Birashoboka cyane. Kuko hari umuhungu maze imisi mbona mwirukanga inyuma. Umuhungu no ngaho ku ishuri. Oya, si wo ku ishuri. Uko ndamubona ageze mu bigero by'amashuri ya kaminuza. Niwe mpora mbona rimwe na rimwe aza ngaho ku ishuri kumuraba. Mbere umenga nejo yaraje. Nuko meze mu bitanga abayobozi bira nabo bari mu bihe bagoye cyane. Uri mukuri cyane. Abakobwa bageze muri bino bigero biba bigoye cyane. Wakoze rero kuza kutura ari kandi. Bebe, ukirabizi ko ndakunda. Ngakubesha. Umuntu wari waciye ubwenda. Je t'aime tellement. Amabite? Ni sawa. Wewe kutari kwishura amasahani biki? Unamusi baturikira kare. Suri ndabatesheje. Oya, nta kibazo. Ahubwo uje mu mwanya mwiza twajya dufungure.
karibeho ko cyo dusangira. Oh, merci sinshonje. Be mama yagarutse. Ibyo kugaruka cyangwa kutagaruka bindi bikuraba. Cyangwa gusa dufungura. Je nafungura. Mama. Eje kuri programme yacu yo kuja kuri plan. Ngira musaba tutagende kare. Kwari tunshaka kubwira. Mana yanje. Uziko ibyo kuri plage na nabyo bagiye Katia. Ata. None ivyo byo kuri plage navyo muzanye nibiki? Uri bagiwe ko dufitanye gahunda yo kudugeje ibugarama. Mama. Eje dufise gahunda yo kuja kuri plage. N'umugabo ashaka kuja ibugarama. Mubwira zo kujana. Katia, ugira indero. Wowe utanga amategeko ngaha. Ibyo kuja kuri plage turashobora kujaho n'ubundi munsi tukayaga. Kandi nawe uri kurabyumva neza ko bihoreranye n'iyindi gahunda. Hasoni. Mama, icyo kindi kiri kuravuga ariko bitokubona. Bivanye ibyo nshaka kubwira. Katia! Katia! Umwana cenzo mubwira gutega mana yanjye. Sheri. Ntugire ikibazo. Biraza kugenda neza. Erega sheri. Nubizi ko abana bo mu gisagara babipfuza yuko ibintu bavuze bigenda uko nyene. Numwihoza. Ahubwo aguruze tuje gufungura. Sivyo? Yarutsa kwambara. Chris, biye kuraba Katia hewe. Ariko nasanze afatiwe. Yansabye ko nsubire ejo kumuraba. Okay. Hama mu bisanzwe bro, ntabwo ndi jenyine ngaha. Sali? Sali. Bye.
umva nkubwire please imbere yuko ugira ikintu cyose ukoze umanze umenyeshe ko naguhaye urufunguzo rwa ghetto yiwanje se kuruhuka amasaha yo kwishura ataragera sinaguhaye hotel namwe abandi bakobwa. Okay bro, I'm sorry byashitse byabaye sinzi uko byagenze ariko ndakwingenze umbabarire. Ufise ingorane nyabaki uri kurirengagiza ibibazo usanzwe ufise none utanguye kugenda na utundi dukobwa. Nandi sinzi uko bigenze ariko ndakwingenze ngire ikibongo please. Oh my God. Hana wanje yabaye iki? Nicuba cy'umukobwa cyane. Ado? Ni mu kigo cy'Inyamiramabi? Nanifuje gutanga ikirego. Nitwa Albert Nimpagaritse. Twashobora kuvugana? Yego naki. Ibi ni wowe wabyanditse? Yego nje. Katia afise inda 7 nshaka kumenya kubera ko yamwandikiye ko atarabona n'umugabo n'umusi n'umwe kandi akaba afise inda. Ico gihe nkora ivyo bipimo. Ivyo nahuye nawe Kagisye yaje n'impamvu nanditse ibyo. Urazi ko ngaho ari guhishira wakoze ikibi? Nahishinde. Aho mwamutoye? Yes, twamutoye. Uvuze ko wamutoye? Mwamutoye? Hari video batweke mu gatondo ku biro by'Inyamiramabi. Kandi iyo video itwirika neza ingene bamwutaburiye ko impuzu Katia. Katia ibyo urimo ni biki? Zana iyo telefone. Byose ndabivuga. Katia iyo mikino urimo ni nyabaki? Ngira vyirangagira.
none nakugize iki? byose ndabivuga. Ah. None ni biki? Hari na kimwe mwenda mugize? Kati, ibi ni biki? byose nabifashe amavideo mpamvu ndabimwereka. hariho n'undi muntu aza yemeza neza na neza ibyo byabaye akabibiri cyabona. Nibaze ko umugabo amaze kumufunga. Ntarafunga kuko ibyagirije byose n'ibyemezo nta kintu na kimwe kirabigaragaza. Ndiragaza. Namubwiye ko mufise cyabona kandi mufise na video. Yego. Ariko ntarafunga. Ariko nizeye ko muzi biki muravyiye hose. Icyo gukemura byihuse cyo cyakinzanye hano. Ariko narinzwe no kumenya nti kubera iki mwamwandikiye ko akiri isugi ariko akaba afise inda. Je ndemeza ko ikeneye mwandikira yari akiri isugi. Tugiye gukora amatohoza kandi ndizira aho tuzoshika ku nyishu nziza. Nuko mugenda amahoro. Alia, urazi ndakubwira ikintu kimwe. Iby'ubuzima ni hatari kweli. Indwi zibiri ziheze nari nabuze yonja. Katia yatwaye inda. Mama aranka ko mama yari kwikorora. Mpita nko kuva muhira. None ndabiri ubu. Byose n'amavuta. Byose bimeze neza. Ata? Inda Katia afise kumbe ni yawe? Come on bro. Ariko nukuntu tuzi yoba yari yande. Abo? None wa musiko wayihakanye. Sha, ntusye bwose kuko ibyagirije byo mufunga biracari biki? Biracari biki? Ujyawe ni ngombwa afungwe nta kindi. Chungu kikufungishije inzira karengane. Uvuze gute? Kuchenungu kiki? Bien sûr ko cyangwa nidegemvya. Mbandanye indoto zanje. Ndacyari muto bro. Ndafite akazoza kandindiri. Please, ndizera ko tutangura gutamba ingoma zitaravutswe. Ushatse kuvuga iki? Va mu maso wa gito. Uziko ndiko ndiyumvira impamvu narabaye mugenzi wawe. Ndakuve mu maso. Okay. Sawa. Wagitowe mu maso. Reka ndakuve mu maso nko bishaka. Ariko nizere ko utazongambura. Allo? Sawa.
ngo maje muri alimentation gato yingura akantu cha tubonana nawe sawa. Allo? Ni muri polisi? Nterefonye ku kirego c'umukobwa yitwa Katia igira neza. Katia, ndagukunda cyane ibyo bihoze ku mutima kandi ndakwinginze umbabarire mwana wanje. Mama, ndagukunda cyane ahubwo babarira jewe. Mubabarira wakoze iki? Ndateye isoni cyane ma. Habaye iki? Ma, ndateye isoni gusa byose narabirangije. Rindira gato, wabishoboye gute? Ma, mugabo wawe si umwana mwiza, wowe urabitaho. Byose nabikoze ku bw'inyungu zawe. Muri mwana wanje kandi wihangane, ikindi nacyo urabizi neza ko atawukuruta. Oh no, no. Bonjour. Vyukuri abukunda igitondo gisa neza. Oya ma, umuco ni mwinshi winjira kandi nshaka kuryama.
Please. Byuka nje kugura imodoka. Are you serious? Man, nizere ko utari kura black. Oya mwana. Ahubwo nuko wakoze sinigeze ndabibona. Ama mu office. Mbabare cyane. Sinigeze ndakwizera umbwira ko igenda yakatse atari iwawe. Ariko mperuka kuronka ukuri. Narumvise ko igenda ari iryo mugabo nyina wiwe. Ariko nugira ikibazo polisi kwiravyirukamo. Hama yanje ukazi Manimfasha mugabo mbwiye ko ari vy'agateganyo. Ubwo rero witegure tugende. Wow. Merci. Fazi ko ndakunda. Yeah. Kandi byose ndabikora ku nyungu zawe. Ubwo rero witegure tugende. Man, nanje ndakunda. Nije nari ndabahamagaye. Kirego ca Katia yigira neza. Iyo carte mémoire irimwo video ishobora kubereka ibintu byose mukeneye. Iyi carte mémoire wayikuye? Imodoka yanje harimo kamera de surveillance igenda irerekana ibintu byose bibera ha ruhande y'imodoka yiwanje. Uwo munsi biba nari bagiye kuyizima. Okay. Kangende kuyiraba. Nisanga ivyo kurambwira ari byo kuri. Doce mpamagara Katia azakure ko ibikirego James. Ubundi Katia ni umwana mwiza. Ahubwo sinzi ibintu byaye byamucanze. Sawa? Nisanga ari byo nibyo tujejwe tuzobikurikirana paka turonse inyishu yavyo. Please. Ugena mindi yomvira. Niba rangiza metizi ko tugenda gutembera mu kindi gihugu cyacu cyose wifuza. Ko bwanje nko mu Bwongereza. Kurazi kwicongereza kinakujabuka. Mugabo wewe aho ushaka niho wagenda. Uzumva gute? Usama ugera ikinotari. Ugeje ndazi Icyongereza. Ndazi Icyongereza. Ndashobora kuvuga nk'akarorero good morning, very well. Atwo tubiri gusa. Utwo ni doki. Cyangwa numva no kurondera n'umwarimu agatanga kwigisha. Gatangura kuciga. Okay. Usama. Reka bari genda mwironderera. Ndamurondere dupange gahunda neza amanangure kuciga. Reka bari genda vyikorera. Ushitanga kwiga ryari ko vyihutirwa. Okay ma, nakumvise. Navyumvise ngiye kubikora. Okay. Sawa? Izi ngiye uzumva gute? Reka numve. Ziraryoshye cyane ma. Ni indya zitetswe n'umuvyeyi nkunda cyane ku isi. Zoreka kuryoha gute. Ariko ma, ari ikintu ngomba kugusaba. Turafise voyage n'abagenzi banje. Twari twateguye yuko tugenda muri Dubai. Tukagira ka voyage gato. Rero nagomba gusaba amahera kugira ngende. Ameziko navyo. Mama tuzomara insamana gusa. Indwi imwe tuca tukaruka. Sawa, reka ndakuronderera. Ah, merci. Urakoze. Ari mu rurindiri? Okay. Komeza ufungure ndamukurabira. Ninde?
umuhungu wawe ntihari? Ndahari. Ari ikibazo nyabaki? Kuva uyu munsi urahagaritswe. Wagize icyaha cyo gusambanya umukobwa atarakwiza imyaka 18. Rero ufise uburenganzira bwo kurondera kuburanira. Kandi amajambo uvugira hano nayo uzovuga imbere y'urubanza bizokwesha mu gihe cy'urubanza. Nibiki? Please. Nyizere. Ndagusezeranije nuza kutebaye. Nyizere. Humura. Ndagusezeranye. Christa, twisunze amategeko agenga umwuga wacu, tukisunga n'ivyakubayeko mu kwandikira umwigeme Katia igira neza ko ari sugi kandi atariyo, mu guhishira icaha inkozi y'ikibi mu ntumbero yo gukingira umuhungu wawe, ukarenga no kundahiro warahiye imbere y'igihugu kuzokubahiriza, tutitayeho kuco wari umaze muri bino bitaro. Kuva ukibona rino kete urahagarikijwe mu kazi, hakora ubutungane. Madame, nizeye ko twadukumburanye. Ibyo wakoze byaramenyekanye, tasha kugenda. Bigenze gute kugira ngo inamure kuza kundaha? Nizere kuje kuraba ko napfuye. Please, woye kuvuga uko. Je ndacara umugenzi wawe. Umugenzi. Uvuze umugenzi. Burya umugenzi ni ugurisha uwundi. Cyangwa umugenzi ni umwe yitangira uwundi mu gihe wari mu magogo. Please, je ntahagaze ku ruhande rw'amategeko. Ndizera ko ntahura cyane. Sikubira ndakwanga. Alani ndagusabye ugende. Numva nashaka kuvugana nawe. Numva nashaka no kukubona. Please, je ndacara umugenzi wawe. Nanje sije nezerewe kubona uri ngaha.
ubugenzi bwawe ntambari bwabanyeretse buragapfa butabayeho. Alan, numva sinkine no gusubira kukubona kandi mu maso yanje. Ndakwingize niwagenda ntuze wigire usubira kandi ugaruka ngaha. Nizire kuba nezerewe ko warantaye mu buroko. Afande, twahejeje. Ndabaye muri cyane. Katia. Katia. Inyuma y'umwaka wose. Ubu niwe wiyumviye kuza kundaba. Wanzaniye umwana wanje ari hehe? Biremera ko ari umwana wawe? Katia, ubwe mwana ni wanje. Ndagusabye ndamukeneye. Mara amajoro menshi mparura iminsi. Katia, ndagira ubunebwe. Ndifuza kubona umuryango wanje. Ndagusabye. Fata ko umwana aramukore nk'uko wabinsabye. Bikamfise ari umwana w'iwanje. Kandi yakora. Tumbwira ko se yapfuye. Katia, ndakwinginze reka kunshira mu bihe bigoye. Katia, ndi mu buribwe nashobora kugusigurira. Ndakwinginze nawe ntuntererane. Please. Please. Nagerageje inshuro nyinshi gusubira ku mwana n'umugisha. Ariko aranyihakanye. Bangera ntererana. Icyo nagiye kumenya ni iki. Narahuye n'umukozi w'Imana. Anyigisha gukora indari icyaha. Anyigisha gusenga. Byiza. Nabusigira igihe kinini ku mwana n'umugisha. Pempe uburyo bwose bagiye. Ariko aranyihakanye. Birantererana. No, afande ringira. Umwana abahaye warangiye. Ndakwingira. Katia, ndagusabye. Ndagusabye. Injira. Katia, please. Katia, afande. Katia! Hari hageze ko twimbura ibyo twabibye. Amasezerano yawe tukiri kumwe niyanyishe. Ndacibuka si wa mbere tubonana ni wandetse. Nakubwiye kenshi wanga kunyumva ibyo ngaruka. Mu bigero by'abigeme sindagirayo. Mu bigero by'abigeme sindagirayo. Hari hageze ko twimbura ibyo twabibye.
amasezerano yawe tukiri kumwe niyanyishe ndacibuka usi wa mbere tubonana niwandetse nakubwiye kenshi wanga kunyumva